indongozi ntigira ubwoko, ntigira umuryango, ntigira intara, ni indongozi, ubwoko bwiwe ni indongozi. Turakeguruka rero ko mu Burundi tuguma twunze ubwo bumwe. Ubumwe ni ikintu gikomeye cyane. Ubumwe hagati y'ihanga, ubumwe hagati y'abantu ni ikintu gikomeye. Je nama nimvira ivyo kuvuga ngo amacakubiri byaratumye nja kurondera mu ijambo ry'Imana, kuko niho hari ibintu byose ivyo bita amacakubiri nibiki, ngo naka ntidusa. Reka ndabaza, Adamu yarera, yarirabura, yarumuke? Adamu yari umuzungu, yari umwirabure, yari umuke? Heraho nyene, rega mushaka kumenya neza ijambo ry'Imana mu heraho nyene. Adamu yari umuzungu, yari umwirabure, mwijuru bose n'abantu rero babandi basa n'Imana n'abamarayika. Ukarondera rero ico kintu dufiki kibumbano. Tuvugana ukuri, dufiki kibumbano. Hajya ku neza y'Imana twese twomenya yuko dusa, turi umuntu umwe. Nta muzungu nta mwirabure, cyama cakuri nkarondera ku kibumbano gipfa kikabora, ko umuntu adapfa ngo abore. Iki kibumbano kirapfa kikabora, twese tugacika ivu. None dupfa ivu? Ko turi ivu dupfa ivu? Nitwe tuzategera rero icitwa ubumwe. Ubumwe hajya umukuru w'igihugu byajejwe ico kirimwo kungira ubumwe abene gihugu, ababa mu gihugu bose. Umukuru w'igihugu, Imana twese nitugaba, ntagire uzobesha. Imana twese niyo mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Jewe handi icariho gusa Imana ivuga iti niwe ntumye ubarogore bakubona, naye handi ni Imana. Yaha, Imana niyo mwami. Nico gituma muzobora sinzojagaho ngo nibabarike ngo je ndi mukuru wanyu. Imana yantumye ko ndabarongora, nico gituma ndabarongoza ijambo ry'Imana. Ubumwe rero butegereza kubaho guhera mu muryango, ukaduga mu gihugu, ukaja no kwisi yose. Ubumwe butari mu muryango ntibushobora kuba mu gihugu. Iki gihugu cyacu rero ni igihugu gitwarirwa mu ijambo ry'Imana, n'igihugu ciza cyane, kuko urukundo nyakuri nago nyene abantu benshi ntago bazi. Nukubona umuntu wese akubonye akumvamwo akanyamuneza kavuye muri wewe kaja muri we. Nta kindi ntimuje kurondera amaforomira akomeye. Wowe ukazobona abantu bakubonye bakubonamwo urukundo, bakumva wakanyamuneza ubateye, ubuhejeje. Hare muja kurondera urukundo uruhiga kure, nezereza mugenza wese ubonye agira akanyamuneza pwa. Biba bikwiye. Mwe muja kurondera amaforomire ngo mbega ngo none ngo no mukunda gute ngo nakumve wakanyamuneza. Ndo nama ndaba abanyandikira ubutumwa bose bamperekeresha amasengesho, kandi musigara murasenga. N'ikimenyamenya nuko Burundi buguma butekanye, butavuga ngo serugo sihari, tukaguma dutekanye. Tukabashimira nuko mudusengera cyane. Ibanga ryo kurongora igihugu sibanga ryoroshe, ariko kubera amasengesho yanyu turakomeye. Mwisanze kurongora igihugu sibanga ryoroshe. Nta muntu numwe yovuga ngo ndakomereye kurongora abandi, mugabo Imana irakomeza abo nyene yitoreye ngo arongora abandi. Kubera amasengesho yanyu rero Imana ituguma hagufi. Tukabakengurukira kubera musengerana igihugu, mugasengera amahoro y'igihugu. Aha mubona Uburundi burarinzwe, igihugu kirarinzwe, igihugu kirarinzwe. Aha hariho inteko
hariho izo mubona abasoda n'abapolisi, mugabo hariho izindi nteko zikomeye cyane mutabona. Imana yamiriko iragwana. Umwasi nta gahengwe aho abana b'Imana, mugabo Imana nayo ikigwana. Abo tugwana si bajya bafise amaraso n'inyama, ni babandi tutabona kandi barakomeye. Ariko kubera ubushobozi bw'Imana abarundi tuguma turinzwe. Turashima ku masengesho yanyu. Turabashimira kandi dushimira mwebwe abarundi, ababa mu Burundi, abanyamahanga n'abarundi baba mu Burundi, kuko biraboneka yuko umutima ababa mu Burundi bafise uyu munsi so umutima wari uhari kera. Uno munsi mufise umutima umwe. Imana irakora twese tukagira umutima umwe, umutima wo kwihangana. Ico kirakomeye, kwihangana. Kwihangana kuri iyi si yuzuyemwo shetani ntivyoroshe. Bene Israeli byarabananiye kwihangana, byarabananiye. Bibananira Imana ibiyereka imbona nkubone ku murango, mu nkingi y'igicu, mwijoro mu nkingi y'umuriro. Bayibona imbona nkubone mugabo byarabananiye kwihangana. Bagira barabuza amazi bakabagararije, kandi bazi ko bari kumwe n'Imana kandi ishoboye byose. Kwihangana kurakomeye mu bantu. Bagize ngo barabuza umukate, umugumuko, bagaca bagumuka, kandi babona Imana, bazi yuko Imana itanga indya. Bayibona imbona nkubone byarabananiye kwihangana, gushikaho bananigwa. Bavuga ngo turarushe mbere, bariko baja mu gihugu c'amata n'ubuki, ngo turarushe mbere twafuma twisubirira inyuma. Umve ntuze yako. Imana bayibona yababwiye ko baja mu gihugu c'amata n'ubuki. Mbere rero bagumutse ko bajya bisubirira inyuma, bamaze no kuhonja n'ivyamwa vyacu. Baragiye Musa ararungika baja gutata, baraja gutata ico gihugu, barakibona, barazana n'ivyamwa vyacu, barashika baravuga bati ca gihugu ni igihugu ciza cyane, ni igihugu koko c'amata n'ubuki, mbere twabazanye n'ivyamwa mwumvirize muhonje. Umutima wo kwigumya ni ikintu gikomeye cyane. Imana vyose abigushiriye ngaho kandi biguhera umunsi wavyo, ntuyihata. Hariho abahasi Imana ubu rero byabaciye mu myanya y'intoki. Bene Israeli ca gihugu babona cisezerano, shetani nayo aciza ngo ariko ngo naho biruko hariyo bya bigabo by'ibigatanya birabamara, kugira gusibateshe gushika mu gihugu cisezerano. Bose bacagira umugumuko kiretse Kalebu na Yosuwa, nibo bonyene basigaye. Baravuga bati Imana ivyo yadukoreye ibuka, ibuka ingene Faraoni cari kigatanya yarakomeye, muga yaradukuye mu minwe yiwe iratuzana. Nimwibuka ingene badukurikiranye, Imana igacamwe ikiyaga kabiri, ikiyaga gitukura, tukajabuka. Ibuka, ibuka ingene twari tunyotewe, Imana ikakura amazi mu kibuye iraduha. Ibuka ingene twashonje ikaduha mana. Ibuka, ibuka. Mugabo barase kwibuka. Harabuza abarundi batibuka, harabuza abarundi batibuka, batibuka Imana yadukuye. Bariho kubera iki? Hariho shetani guma ivuga ngo oya, ngo hari iciza na kimwe Imana yigeze ikora. Mugari hunda nawe aguma avuga ngo ibuka, kandi rero abibuka baca baba bake, abavuga ngo ibuka none ntihasigaye babiri nyene. Imana cishanga kivuga iti mwese muzohera muri ubugaragwa. Bene Israeli bari bakaze. No ngaha mu Burundi rero hajya bakora bariho n'abiramu baruzuye, ariko abarundi murigumya naho bariho. Aho twamatiko turigishanya na ndababwira nti
nta dayimoni ifise ijambo ku muntu w'Imana. Umurozi arazoshaka roge uri umuntu w'Imana ntibifata. Kandi hariho brende Imana nyene yashizeho brende gaha imbere ntibikunda. Je namvuga nti uwuzi ko afise ayo mareba afise ivyo bifaro nabizane duhiganwe gaha turabonesha uwundi. Ariko ugasanga umwana w'Imana agiye gukurikira ivyo nyene ntuze. Umwana w'Imana ahaja gukurikira amareba. None ko turiho tuvuga ati bumwe mu muryango bumwe mu gihugu. Hari akantu murambona apotre akunda ngo bwira mugenzi wawe baza mugenzi wawe uti hari habuze iki kugira ubumwe bw'abarundi bubeho. Hari habuze iki? Baza mugenzi wawe uti hari habuze iki? None ibintu biryoshe gantuzewe. Ubu bumwe ntiburyoshe. None hari habuze iki? Baza mugenzi wawe uti hari habuze iki? Ingene ntuze twari yatse uburyohe. Uravye ingene abarundi biyicarira hamwe batakibazanya ngo umuhutu n'umututsi no mu kuvuga avuze iby'abahutu n'abatutsi nta ndakora abo bari kumwe. Reka ico ni ikintu gikomeye cyane. Ubumwe mu mashengero ntuze hari nko gupfa ishengero mwese muvuga ko Imana ari imwe rudende, mwese nta numwe atavuga Imana imwe rudende, mugabo mugaca mwankana mwebwe muri inyuma y'Imana. Iyo uwanka uwundi ngo ko rero ngujya tudasangiye gushengero ngo ngujya nta kigenda ngo ntidushobora kumarana ubute. None ya Mana nayibungiye ubumwe ubuhejeje kuyibagira kuko muhemu yera ni guhuhiramwe ivyo uvuga. Ni guhuhiramwe none utayemera utemera mwana ari we yisinya ati jewe rero hakubarandura bose je ndagiye abari je ndabigura. Utamwemera none wemera iki? Ko yigize umuntu agasa nawe gusa nico mupfa. Ariko Burundi ndabukunda cyane kuko kubona igihugu cyamenye Imana atabanyamahanga baraza. Ariho abahora baharira bakavuga ngo mu Burundi ngo basenga kiranga. Kiranga ari umugabo ari ngaha aboneka. Mugabo arundi bakubwira bati none wumvise umukenyezi ariko ahoza umwana ngo Imana yakumpaye ico mpa tugahura ngo tugahura buhure. None wumva cyari ikintu ukora ko guke ko bateza bavuga ngo kiranga ngo yakumpaye ngo ico mpa tugahura. Mugabo bashaka kutwambika ibara ko twasenga indi Mana kugira ngo bagire kimwe bita civilisation. Civilisation no kugufutamwo ivyo warurimo bakaguteramwo ibindi. Ubumwe ni ikintu gikomeye cyane. Abanyamigambwe murabona ko nta ngorane twifitiye. Abanyepolitike kare wazawumva gujya n'umunyepolitike gujya se umunyepolitike. Ninde yakubwiye yuko pastor atari umunyepolitike? Ubwami bw'Imana si administration. Ego shagenda wigereke ku Mana turabe ko kuri umugabo murabaza shetani ngere vyamugende. None ko bavuga ngo badahanira ibibanza. Ninde yakubwiye ko mwijuru atabibanza biriyo? Imana n'umwami kuri umugabo ati umuntu azohirahira jewe akanyigereka. Mikayeli bivuga iki? Ninde yigereka ku Mana? Shetani yagize kugira ihunahune yegere naho intebe y'Imana iri gusa. Yarabonye kandi yari mukuru yarabwiyatse yaramushikiragaje wa mbere. Twebwe rero turashimira Imana ko abarundi bamaze kuba abarundi bakitwa umunsi abarundi bumva ko ari abarundi bakumva ko ari ihanga ryitwa Burundi. Abarundi bafise ubwoko bumwe bw'abarundi. Mu Burundi twarigeze twumva ngo umwami w'abahutu, umwami w'abatutsi, umwami w'abatwa, hariho twigeze twumva. Mugabo bararemantanije barazana ubwoko butabaho. Ahandi ubwoko buba bufise ururimi rumwe, buba mu ntara imwe, bukaba bufise umwami. Bufise umwami. None sawa hakurya ikongo abafurero ntibavuga igifurero
ababembe ntibavuga ikibembe. Vuga igihutu numve. Ko abafurero bavuga ifurero, vuga nawe igihutu twumve. Vuga igitutsi twumve. Kajya na karoge baraturoze. Bisaba gusenga cyane kugira twirogore, gusenga no kwisozesha. Kuko hariho amadayimoni utisozesha naho urasenga atapfa kuvuyeko. Iyo dayimoni igihutu n'igitutsi n'igitwa ni dayimoni yadufashe kugira ngo tuyiveko. Ni Imana yakoze naka kubahenda. Nta nguvu z'umuntu zihari. Iyo vuga ngo mututsi ngo banze ushumbushe ubwira nde. Iyo umugabo abatutsi bafise umwami, abahutu bakagira umwami, babatuma umwami ngo genda ubwira ujya mwami w'abatutsi badushumbushe. None abahutu n'abatutsi n'abatwa ko botuma jewe ncaja kwande. Ega niho twihendera. Abarundi twese twahombeye hamwe. Ni haba hari abarundi bisha abarundi, ntibisha ubwoko bisha abarundi. Bisha abarundi. Abarundi twarahomvye. Ubwoko bw'abarundi twarahomvye. Mbwira ikindi gihugu murumva ugitwara yitwa se iryo hanga. Mbwira ikindi gihugu. Nusurundi gusa. Oya none hariho se bakongo muri gira mwumva. Hariho se banyarwanda muhora mwumva. Muga mu Burundi mukuru w'igihugu ashitse ngo se barundi arashitse. Ntuze murumva iyo mpano bisigura iki? Bisigura yuko turi umuryango umwe. Se barundi aserukira Burundi ko yagiye aravyara habicariho ciwe uwakira icumu agaca yitwa ugitirirwa wa wundi se barundi. Vyerekana ko abarundi turi umuryango umwe. Iryo jambo rero bene rirakomeye cyane. Muzokumva ngo bene Israeli, bene Burundi. Mwari muzi ko iryo jambo ririmwe mu gihe bereye. Imana irashaka kutwiyereka tukabumwe tukavyanjajwako. None ntimurabayo twabonye igihugu cy'u Burundi cyari igihugu giteye imbere. Igihugu cy'u Burundi cyari igihugu giteye imbere. Mugabo twarabaye babahebeye yake. Iyumvire rero nk'umurundi yica umurundi mwene wabo. Ibara kubera iki? Hariho ya shetani yaje kukubwira kujya atari mwene wanyu. Ngo ujya ni muremure, ngo afise izuru ngo rirerire, ngo ujya ngo ni mugufi, ngo izuru rifyase ntuzewe. Iki kibumbano ikibiribiri tukagifuku nyene. Ibi biri kwisi bikundanemwo kuko ntavyo uzopfumaze. Mugabo warakundanye ukabikunda namwo urafise raporo uzoja gutanga ku Mana. Mugabo biborenga hariho ubishonje mwana wa mama. Hariya hageze gutanga raporo kwa data. Zabwira ati sha wafashe urabiboza ubundi nawe ashonje none wabisizeho gebijya byaraboze. Ariko urazi gusigara barakwigamba babirya ngo reka tubiryesha ngo nakare ntavyo yaduhago. Ko turabimana tuze turasoma. Muri mwebwe umaze guhura n'Imana ninde? Umaze guhura n'Imana ashira ukuboko hejuru. Banga bashira 50 amaze guhura n'Imana. Abatarahura n'Imana nawe shira hejuru turara. Ubwo n'uburyajya muri ko murangirako. Abatarahura n'Imana ntibashize hejuru. Abahuye n'Imana ntibashize hejuru. N'uburyajya bashize hejuru ko bahuye n'Imana nibatari ndyarya. Nta muntu numwe atarahura n'Imana. Nta muntu numwe kuri yisi atarahura n'Imana. Uri kuri yumvira ngo je twahuye ryari. Aha. Uribuka kakandi ngo we nakubonye ryari ushonje ngo sinaguhinja. Ngo nakubonye ryari uri gusa ngo sinaguhinja ngo sinakwambika. Ngo ni ryari wari mwibohero sinazakuraba. Ati cyo cyose wagiriye umwe murabo ni jewe. Numvise ko uri kumwe n'Imana. Ntiwicaje n'Imana.
oya vugaho none ntiwicaranye n'Imana. Nzi natanguye kubigisha neza umuntu icarico. Sinatanguye ndabigisha umuntu icarico. Umaze kumenya umuntu icarico burya ntusubira kwankana, ntusubira kugira ishari, heka ugirira inziga ikibumbano. Aha mwese mwarahuye n'Imana. Hasigaye kumenya ico wayimariye. Ngo urumva ngo wewe warayuriye urukarango, ngo uriya wundi ngo ari ibidakaranze, ngo urumva ngo wacume ntiwacumuye. Mugabo iyo aba yariko yicwa n'inzara nawe wicaye kwirobe nawe ngaho inzara iri kwiramugozonora ntumuhego uracumuye. None abantu bose bakwira. Mu Burundi tuvuga Kirundi ndaryoherwa cyane yo ndiko ndabona mwibwirizwa shingiro kururimi ruvugwa mu Burundi ari Kirundi bakavuga bavuga ngo izindi ndimi. Mugabo uzubona mu nama ngo birababaje. Uza wumva umuntu avuga igifaransa cishi ngujya n'incabwenge ngurazi yaravuga igifaransa. Ubwenge bahagaze mu gifaransa. Cyo mu Cyongereza. Ngo umuntu avuga igifaransa ngo ngujya n'incabwenge ngurazi yaravuga igifaransa. Nta bwenge burimwo mu rurimi. Ubwenge bubaha ntibubaha. Muga mu Burundi twemeza kuvuga igifaransa cyane ari incabwenge. Umuze mwumvirize mu Burundi baragutwega uvuze igifaransa nabi. Muga ntibagutwenga uvuze Kirundi nabi. Kosa kamara amaza. Kwici Kirundi ukumva ntangora nta gutwenga kwe. Muga buvuze igifaransa nabi. Barakuzomera. Akora kamara amaza. Ziga n'indimi mpuzamakungu si indimi mpuzabarundi. Kandi bijya bituma n'amategeko tuyandika nabi. Iyo tuba twiyumvira mu Kirundi tukandika mu Kirundi amategeko tuba tuyandika neza. None tuza kwiyumvira mu gifaransa tukandika mu gifaransa tugaca duhindura igifaransa mu Kirundi ntibihuje kuko umuco w'ikirundi n'umuco w'igifaransa ntibihuje. Eka kweri ntibihuye. Dutegeza rero kumenya kuvuga ikirundi kuko ikirundi nico itungiye ubumwe. Kubona tuvuga ururimi rumwe, kubona tubana twese tuvangavanganye, rero hari ikindi kintu muri ivyo vy'ubumwe je nabandi ko ndara. Bimwe nababwira vy'imiryango murazokumviriza uzumva ngo hariya mu bavumu. N'umuryango w'abavumu mugana abarundi. Sivyo? Ngo hariya mu bashubi. Nimwara mu vyuva. Mugasindigira numva ngo hariya mu bahutu. Ngo hariya mu batutsi arabagira mwumva. Ico ituma